Uburundi na Afurika y'Uburasirazuba bakomeje kunamira nyakwigendera wari perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Hirya no hino bakomeje kuvuga uko bakiriye itahuka rye. Abo barimo n'abarundi bahunze baba hanze y'igihugu. Byatubabaje cyane kubera yari yadufashe neza, abavyeyi bafise imbanyi nta mafaranga birirwa baratanga. Yari yakoze nk'umugabo muri Afurika arerekana ubudasa, none Imana iramujanye atarashikana ivyo yari yatanguye, ariko Imana imwakira. Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi baba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabagarukaho mu mwanya hamwe n'amakuru yerekeye icyunamo, ariko turanagaruka ku cyorezo cya COVID-19 mu Rwanda, aho umubare w'abandura iyi ndwara wiyongera hafi y'imipaka. Ntimujye kure, mutwihanganire, ariko uyu munsi nta makuru ya siporo n'imikino tubafitiye mu Burundi kubera icyunamo. Reka rero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, bwakeye neza? Ndakuramukije Eugenie, namwe muduteze amatwi muri aka kanya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryashikirije kuri uwa mbere ko abantu bitwaje inkoho bishe abasirikare baryo mu buraruko bushira uburengero bwa Mali ku munsi wa gatandatu. Umugwi wa ONU wo mu nteko za MINUSMA watangaje ko abo basirikare babo bari mu rugendo hagati y'ibisagara vya Tesalite na Gao igihe baterwa. Itangazo ryasohowe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres rivuga ko abo basirikare bapfuye bamuka muri Misiri. Gushika ubu ababishe ntibaramenyekana. Guterres yashikirije ko ico gitero gishobora gushirwa mu byaha byo mu ntambara. Papa Francisco, umwungere wa Eklezia Katolika, yasavye amakungu, abanyepolitike hamwe n'abategetsi ba gisirikare guhagarika intambara muri Libya no korohereza ubuzima bw'abimukira hamwe n'abandi bagotewe muri izo ntambara. Mu ijambo yashikirije kuri uyu w'Imana, Papa yashikirije ko adahengeshanya gusengera abimukira, impunzi, abasaba ubuhungiro hamwe n'abateshejwe ingo zabo muri Libya. Amenyesha kandi ko ikiza c'umugera wa corona kibangamiye igihugu kandi cyasanze igisata c'amagara y'abantu carasinzikajwe n'izo ntambara. Abatalibani barishe canke barakomeretsa abasirikare ba Afghanistan 400 mu ndwi zibiri ziheze. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yabishikirije kuri w'Imana, yagiriza abo barwanyi kongereza ibitero mu gihe hitezwe gutangura ibiganiro vy'amahoro. Akanama k'igihugu kajejwe umutekano ka Afghanistan katangaje ko imirwano yari yarahagaze inyuma y'aho hatangarijwe agahengwe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu mu kiringo c'ihimbazwa cirangira ry'amafungo y'Abayisilamu. Umuvugizi w'ako kanama Javid Faisal yashikirije kuri w'Imana ko abatalibani baciye bongereza umurindi w'ibitero mu gihugu. Ivyo birego bije inyuma y'aho leta ya Afghanistan n'abatalibani batangarije ko bariko begereza gutangura ibiganiro vy'amahoro bimaze igihe kitari gito birindiriwe. Leta ya Somalia yarahavuye kuri uw'Imana yemera umukuru wa leta ya Jubaland inyuma y'amezi hari icuka kibi. Leta yari ikimwemera nk'uwifata kibanza. Ahmed Madobe yahoze ari umukuru w'abarwanyi yongeye gutorwa nk'umukuru w'iyo leta mu kwezi kwa munani umwaka wa 2019. Mu matora yarangiye leta y'i Mogadishu itemeye ibyayavuyemo. Uruhagarara muri leta ya Jubaland rwatumye imigenderanire hagati ya Somalia na Kenya itosekara. Kenya ishigikiye Somaliland. Somalia yagirije ico gihugu kwivanga muri politike yayo. Washington, ijwi rya Amerika. Hano muri leta z'ubumwe za Amerika, igipolisi cyo mu gisagara ca Atlanta carirukanye umupolisi yarashe yongera arica umugabo w'umwirabure ku munsi wa gatanu. Uwo mwirabure w'imyaka 27 azwi ku izina rya Rayshard Brooks yazize kuba yirutse atwaye ikintu kimeze nk'inkoho cy'uwo mupolisi kiraswa umuntu kugira acike intege hanyuma afatwe vyoroshe. Uwo mwirabure yahunze kuko yatinya gufatwa kuko yoba yafashwe akekwa kuba yari katwara imodoka yaborewe. Urupfu rwiwe rwatumye haba imyiyerekano muri Atlanta ku munsi wa gatandatu. Yatanguye mu mahoro
ariko mu nyuma yabayemwo ubugizi bwa nabi aho inzu y'uburiro iri hafi y'aho Brooks yarasiwe yaturiwe iratokombera. Ibi byabaye kandi haheze umunsi umukuru w'igipolisi cyaho nyine i Atlanta Erika Shield atanze imihoho inyuma y'urupfu rw'uwundi mwirabure yapfiriye mu minwe y'igipolisi. Urupfu rwa Brooks rubaye mu gihe igihugu cyose kikiri mu mwihwezo w'icohindurwa aho abirabure b'abanyamerika bicwa bahowe ibyaha bito bito. Igihugu ca Peru carabohoye abanyororo 1,500 mu mezi abiri aheze mu ntumbero yo kugabanya ubwinshi bwabo mu mabohero yama yaranzwemwo imigumuko hamwe n'imfu kubw'umugera wa corona. Peru iza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bisinzikajwe n'uwo mugera mu karere ka Amerika y'ubumanuko inyuma ya Brezil. Leta ishikiriza ko abanyororo bashika ku 212 bamaze kwicwa na COVID-19 hamwe n'abashika 67 bakiriko baravurirwa mu mavuriro atandukanye. Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho umubare w'abanduye icyorezo cya COVID-19 ukomeje kuzamuka mu bice by'igihugu bihana imbibi n'ibihugu bituranye. Inzego z'ubuvuzi zikomeje ingamba zo gukumira icyo cyorezo, zikanasaba abaturage kubahiriza amabwiriza zashyizeho. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa mu nkuru irambuye. Muri bararwayi bose twabonye ejo 18 ndetse nabo twabonye none, abenshi muri bo dufite amakuru y'ababanduje, uri gusanga n'abantu bafitanye isano mu kazi, isano mu miryango. Muganga Daniel Ngamije, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, aragaruka ku buryo Minisiteri ategeka bari gukoresha mu kumenya impamvu z'ubwiyongere bw'abarwayi banduye icyorezo COVID-19 muri iyi minsi mike. Ni mu gihe mu minsi yashize hagaragaraga abarwayi bake kandi kenshi bakunze kugaragara mu bice by'umujyi wa Kigali. Kuri ubu rero birumvikana ko ari ikinyuranyo. Imibare ya none ku banduye icyorezo COVID-19 iri kugaragara cyane mu bice u Rwanda ruhanaho imipaka n'ibindi bihugu bituranye. Leta y'u Rwanda iravuga ko hanini iyi ndwara iri gukwirakwizwa n'abaturage bahurira mu bikorwa by'ubucuruzi. Aha Minisitiri w'Ubuzima yatangaga urugero ku bakorera Goma bavuye i Gisenyi mu Rwanda. Ejo abarwayi twari twabonye habonetsemo 4 bo muri Rubavu, ariko ni abacuruzi bajyana ibicuruzwa bya bagenzi babo babumbiye mu ishyirahamwe bakabijyana muri Kongo hanyuma bakagaruka, ariko iyo bagarutse bahitira aho bakirirwa, ntabwo bivanga n'abandi baturage. Birumvikana ko iyo bagiye muri cya gihugu gikunze kugaragara muri abo burwayi, abenshi bakunda kugaruka hari abanduyemo. Mu karere ka Rusizi honyine mu burengerazuba bw'u Rwanda, leta iravuga ko kuva yatangira gukurikirana iby'iyi ndwara muri ako gace, by'umwihariko hamaze kugaragara abanduye icyorezo COVID-19 bagera kuri 89. Nko kuri uyu wa kane Leta y'u Rwanda yatangaje ko hagaragaye abarwayi 18. Ni mu gihe mu minsi yashize bwashoboraga kwira nta murwayi n'umwe ubonetse mu gihugu hose. Minisitiri w'Ubuzima akavuga ko kugeza ubu bari gushyira ingufu zidasanzwe mu kumenya uko icyorezo kiri gukwirakwira. Buri mibare uko isohote buri munsi turayisesengura tukamenya ni bande bagaragaye uburwayi, bahuriye hehe n'abarwayi bagaragaye mbere, kugira ngo umenye ngo ni umwana n'umugore wa kanaka wari wagaragayeho uburwayi mu minsi 2 ishize. Iyo bigenze gutyo ni bibi, birumvikana ni umurwayi uba wiyongera, ariko mu buryo bw'ikwirakwira bw'icyorezo tuba dusobanukiwe neza uko ikibazo cyagenze. Ariko iyo uhuye n'umuntu utabasha kumenya uwamwanduje, icyaba ari ikibazo gikomeye. Muri bararwayi bose twabonye ejo 18 ndetse nabo twabonye none, abenshi muri bo dufite amakuru y'ababanduje, uri gusanga n'abantu bafitanye isano mu kazi, isano mu miryango. Hari bake cyane nka 5 muri iyo minsi ko ari 2 tugishakisha neza amakuru y'aho bashobora kuba baranduriye. Ibyo rero niyo sesengura dukorera iyo mibare kugeza igihe tumenya neza uko byagenze, tugakurikirana uwaba warahuye n'uwo muntu wanduye wese. Ubwo bimeze bityo, uturere twa Rubavu na Rusizi two mu burengerazuba bw'u Rwanda duhana imbibe n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tugiye kumara ibyumweru 2 turi mu kato. By'umwihariko akarere ka Rusizi kwikubitiro yari imirenge ya Kamembe, Mururu na Gihundwe. Byarangiye kuri uyu wa gatanu ubutegetsi bwanzuye ko n'umurenge wa Nkombo wiyongera kuri iyo yindi yashyizwe mu kato. Ni nyuma yo gutahura ko hari abarwayi bagaragaye muri iki kirwa gituwe n'abasaga 19,000 gikorana hanini ubuhahirane n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi biriho mu gihe hashize iminsi mike Leta y'u Rwanda yoroheje ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19. Bimwe mu bikorwa byakomorewe twavugamo nk'ibyo gutwara abagenzi hamwe muri za bisi no gutwara abagenzi kuri moto mu bice bitari mu kato.
ariko ubutegetsi bukaburira abatwara abagenzi kuri moto ko batari kubaha amabwiriza uko yagenwe, ku buryo igihe icyorezo cyafata indi ntera bashobora kwisanga bongeye gukumirwa mu mugambi wo guhangana n'icyorezo COVID-19. Abamotari bamwe na bamwe bari kugaragaraho kurengera bagafata uriya muti ubundi bateganyije kugira ngo abantu babashe kuwukoresha, aho kugira ngo bawushyiremo cyangwa se igihe bamaze kuwukoresha washiramo bagashyiramo amazi. Ibintu rero nibasigeho, birinde kugumya kurengera amabwiriza, kuko ibintu bishobora gutuma n'ibyemezo byafashwe bisubirwaho, kuko haramutse hagaragaye ko bari mu bashobora gukwirakwiza iriya ndwara, ntacyabuza ko ibyemezo byafatwa byo kongera kubasubiza mu ngo zabo kugira ngo bagumye gukora akazi kabo. Twarabyumvikanye mbere ko batangira akazi mu mashyirahamwe yabo, ntibabikurikiranira hafi, bamenye ko buri motari afite uriya muti kandi awusaba kuwukoresha. Duteguriye inkuru mu Rwanda habarurwaga abantu 510 bamaze kwandura icyo cyorezo, barimo 16 bashya bagaragaye kuri uyu wa gatanu, 321 barakize n'abandi 187 baracyarwaye, mu gihe babiri ari bo bamaze guhitanwa n'icyo cyorezo. Mu makuru atangwa n'ubutegetsi birumvikana ko ku mipaka ya Gisenyi u Rwanda ruhuriraho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bukavu nayo ruhanaho imbibe n'icyo gihugu, ndetse na Rusumo ruhana imbibe na Tanzania, ariho hashyizwe ingufu kuko hakomeje kugaragara ubwandu bushya. Bitomora ko igihe ibihugu byose bitaba biri ku rwego rumwe mu guhangana n'icyorezo gikomeje koreka imbaga, nta kabuza ingaruka zizakomeza kwigaragaza. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Eric Bagira ubusa, urakoze kuri iyi nkuru. Tuve mu Rwanda twerekeza mu Burundi. General Major Evariste Ndayishimiye watorewe kuyobora u Burundi yahumurije abarundi, agira n'icyo abwira igihugu ku rupfu rw'uwo agiye gusimbura. Arihanganisha abarundi akavuga ko ibyabaye byose ari umugambi w'Imana. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza niwe waduteguriye iyi nkuru. Umukuru w'igihugu aheruka gutorwa, maze sentare yubahize bwizwa nshingiro kuri uyu wa gatanu bigategeka ko ategerezwa kurahira mu maguru masha, ariwe General Major Evariste Ndayishimiye, umupfasoni wiwe Angeline Ndayubaha n'abandi bakozi bakuru bo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi baroye mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu gusinya mu gitabo c'iteka cyo gusezeranya kwigendera President Pierre Nkurunziza. Uwo bucaramuswe Burundi vyaboneka mu maso ku mafoto yaciye ku mbuga nkoranyambaga ko yari afise umubabaro cyane, kandi rimwe na rimwe wumva ikiniga ariko aravuga. Yasavye abarundi kudakurikiza amarira uwo yama yita igihe cyose umuvyeyi. Uwabonye kahise ku Burundi ibi ntavyo yo kumva, nico gituma ari igihe cyo tureme kuko umuvyeyi wacu ntiyadusize turi intano. Ntitwokwirirwa turakekeranya. Je ndashaka kwemeza yuko vyose vyabaye n'ubugombe bw'Imana. Yarabiteguye yonyene, iravuga iti urugendo ruraheze, nimwaba mubibona neza, n'utahora abona nabone, kuko yararose umwanya wenyene wo kudusezera. Ivyo bintu ntaho vyari bwigere biba. Abarundi barabona yuko atabasize bari imfuvyi, arabashikiriza abarongozi bashasha, ati ngaba arabaremesha, arabasaba abarundi kwizera abarongozi bashasha batowe kugira ngo bagume baremye. Ntihagire umuntu amukurikiza amarira, ntihagire umuntu amukurikiza amajambo mabi. Ayo marira n'umutambukanyi wa nyakwigendera ntakenewe yamukurikiza. Kuri uyu wa gatanu Denise Bucumi Nkurunziza yaremesheje abo muremesheje. Impamvu dufise zo gushima Imana nizo nyinshi gusumba iyi mpamvu imwe itwicaritse aha yitwikiriye. Nukuri ibyo dufise dushima Imana nibyo byinshi cyane gusumba aho twoza gushira umutima kubw'ibi bitwicaritse hano arico kiriyo. Bambwiye ngo Nkurunziza karabaye, naciye nduzi ibiganza, ivi ntiryari sawasawa, amavi hari igihe atanyorohereza. Hanyuma mugabo ndavuga mpagaze nunamye meze Imana iranyumva, ndaduzi ibiganza ndavuga ntihoraho ndagushimiye wemeye Nkurunziza bikagenda uko bambwiye bigenza. Wari ufise ububasha bwose bwo kumugira muzima, wari ufise ububasha bwose bwo kumwongera iminsi yo kubaho nk'uko wayinyongeye. Reka je nije nari ndende kumusoma, ariko kuretse ngo agende ndabigushimiye. Uwo abarundi bamaze kubona nka se barundi nawe yasavye bagiye kurongora kwima amatwi abacanishamwo no kutishura ikibi kindi. Nihajya mwumva amajambo menshi kugira ngo akunde ayo majambo adutuntuze, duhave duta Imana tuje muri shetani. Aho iki gihe niho shetani ikora cyane, kuko irarondera ingene twocanamwe. Erega muramenya yuko Imana iyo tutayihamagara ntituba turagira n'umutima wo gukundana w'ubuntu. Mugabo mumenye ko shetani ikorera mu bantu, icyo gituma hariho abantu bagenzwa na shetani no munsi bashaka yuko dusubiranamwo, bavuga ati mbega ntibosubiranamwo kumenga ibihe byari bigeze. Mugabo ndababwire musenge cyane kugira ngo tubaneshe. Umuntu wese mwumva ariko avuga nabi cyamubwira muti we shetani yagufashe tugusengere. Camuraba tuva mu matora, hanyuma n'umuvyeyi yaratwungiye ubumwe
agaca ashengera tugaca dusigara dutekereje tukabona yuko koko yadusigaranye kizigenza Igitega mbere novuga ko ari wo munsi yaduse nta muntu yo hari amajambo yavuze nimusubire muyiyumvire gushikaho anavuga ati aha turabiritse nuvuga yarahejeje kuvuga ati jewe ndahejeje nimwamwibuka ari akajambo yavuze ngo mambo kwishi. Kuva ku munsi wa kabiri hatangazwa urupfu rwa Perezida Nkurunziza ni inshuro ya mbere Ndayishimiye agiye habona. Ibi bikuyeho impari z'abari bamaze iminsi biyamamura ko amagara mukitse kandi ari no ku mfiro. Kuva imbere y'uko ingingo ya sentare yubahiza ibwirizwa nshingiro imenyeshwa kuri uyu wa gatanu, ibihugu bitari bike harimo Amerika mu butumwa bwo guhoza abarundi byari vyamenyesheje yuko vyiteguriye gukorana na Evariste Ndayishimiye nka perezida mushasha. Eroge Wirikaneza, Ijwi rya Amerika. Urakoze Eroge Wirikaneza. Tukiri ku Burundi, ibihugu bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba EAC byunamiye nyakwigendera perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. Uhereye ku Rwanda rufite ubuyobozi bw'uwo muryango byategetse ko amabendera ibyo bihugu n'ibendera ry'uwo muryango yururutswa kugeza hagati mu gihe cyo kunamira nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru arakomeza iyi nkuru. Guhera kuri uyu wa gatandatu mu Rwanda amabendera y'igihugu n'ay'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yamanuwe kugeza hagati mu ntumbero yo kunamira nyakwigendera perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. Itangazo ryashizwe habona na leta y'u Rwanda rigategwa ku mukono n'umushikiranganje wa mbere Edouard Ngirente rivuga ko kunamira perezida Nkurunziza bizogeza igihe azoshinguranwa iteka. Ryongeye riti dukomeje kwifatanya n'abarundi bose n'umuryango wa nyakwigendera muri iki gihe c'akababaro. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabaye mu ba mbere batangaje ko bahojeje u Burundi igihe Nkurunziza yitaba Imana. U Rwanda rurimo impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi 70 zahunze ubutegetsi bwa nyakwigendera Nkurunziza. Na leta ya Tanzania yunamiye perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yahitanywe n'urupfu giturumbuka ku itariki 8 z'uku kwezi ku myaka 55 aho yaragwariye mu bitaro Ikarusi hagati mu gihugu. Leta y'u Burundi yavuze ko nyakwigendera yahitanywe n'ingwara y'umutima. Tanzania yemeje ko kuva kuri uyu wa gatandatu igihugu cose kiri mu cunamo. Perezida w'ico gihugu John Pombo Magufuli yavuze ko mugenzi we Nkurunziza yari perezida w'igihugu c'inshuti gifitanye imigenderanire myiza kandi yo kuva kera na Tanzania. Magufuli yongeye ati Uburundi dusangiye umuryango wa Afurika y'ubuseruko kandi perezida Nkurunziza yawukunda agakunda Tanzania ndetse yagiye yifatanya natwe igihe cyose vyari bikenewe. Mu myaka 5 yaramaze adasohoka igihugu, Nkurunziza yagendeye perezida Magufuli gusa mu mwaka w'ibihumbi 2017 ingara hafi y'urubibe ivyo bihugu bihana. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 naho Uburundi bwashatse kwinjira mu karere k'ibihugu vya Afurika y'Amajepfo SADC. Perezida Magufuli niwe yari nk'umuherekeza w'u Burundi. Muri Tanzania hari impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 160 nazo nyene zahunze ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza. Perezida Magufuli yafashe ya mbere mu guhamagarira abo barundi gutahuka kuko kuri we amahoro yagarutse mu gihugu. Yabwiye impunzi akatari gake ko yavuganye na mugenzi we Nkurunziza ko abahungutse ataco bazoba. Igihe c'intambara nyakwigendera Nkurunziza nabo bari basangiye urugamba bahawe indaro n'imiryango yabo na Tanzania. Na perezida w'Ubuganda Yoweri Museveni yategetse ko igihugu cunamira Nkurunziza. Perezida Museveni nawe yavuze mu itangazo ko Nkurunziza yari inshuti nyayo y'Ubuganda n'abanya-Uganda. Ati mu kwifatanya na leta y'u Burundi n'abarundi ntegetse ko guhera ku itariki 13 zo kwa gatandatu kugeza igihe azoshinguranwa iteka ibendera rya Republika y'Ubuganda n'iry'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yururutswa akagezwa hagati mu gihugu cose no muri ambasade z'Ubuganda mu mahanga. Igihugu ca Kenya naco nyene cifatanije n'abarundi mu kababaro ko kubura perezida wabo Nkurunziza. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya yavuze ko ico gihugu kiri mu kigandaro guhera kuri uyu wa gatandatu kugeza igihe Nkurunziza azoshingurirwa. Ku cicaro c'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yarusha muri Tanzania naho nyene amabendera yose y'ibihugu bigize uwo muryango yururukijwe gushika hagati. Mu Burundi leta yatangaje ikigandaro c'imisi 7 kuvaho perezida Nkurunziza asandabiye. Imiziki mu bibanza vyo kwidagaduriramwo n'ahandi yarahagaritswe.
abantu baturutse mu migwi itandukanye y'abarundi, abaserukira ibihugu vyabo n'abandi banyacubahiro mu Burundi barabandanya kuja gusezera Nkurunziza ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Gushika ubu itariki n'ikibanza vyo guhambana iteka perezida Nkurunziza yari amaze imyaka 15 atwara Burundi ntibiramenyekana. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwi ry'Amerika. Tukivuga ku makuru yerekeye Burundi, abarundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko babajwe n'urupfu rwa perezida w'u Burundi. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe muri abo bahungiye muri Kongo. Urupfu rwa Nkurunziza rwatubabaje cyane kubera umuvyeyi wacu, naho twari ngaha ntabwo twari tumwase, twari tumukunze gose. Byatubabaje cyane kubera yapfuye atagwaye. Abandi bakuru bagwara bakavuga ngo baguye hanze, ariko wewe yaguye mu gihugu cy'iwiwe. Byatubabaje cyane kubera yari yadufashe neza. Abantu bavugwa ku buntu, abavyeyi bafise imbanyi bopegwa, nta mafaranga birirwa baratanga, nk'uwatanga nk'ibihumbi 300-400, yabyara agataha uko ata mafaranga yiriwe aratanga. Yaratwubakiye, yaratugiriye amashuri, yarubakishirije abantu abakene, arabubakishiriza, aradukorera amabarabara, twaca ahantu heza. Nicyo gituma twababaye cyane gose. Kimbabaje cyane ku rupfu rwiwe nuko Nkurunziza yari yerekanye ko ari umugabo, kuba yari yemeye agashikiriza umusimbura mu kibanza cya perezida, agatunganya amatora akagenda neza. Amatora arangiye wari umutekano mu gihugu. Ubu ikibabaje nuko aciye yitaba Imana atarimika, atarashikiriza we yari yateguye kugira ngo amusubirire. Ni umubabaro rero kuko ahacu twabona ko yari yabaye umugabo, yari yakoze nk'umugabo muri Afurika arerekana ubudasa. None Imana iramujanye atarashikana kivi yari yatanguye, ariko Imana imwakira. Icyiza no mwibukira ko hariho hamwe yagiye ari umuntu ameze neza, akora ibintu bimeze neza, na hamwe byagiye bigenda nabi. N'ibyagiye bigenda nabi nuko ahageze igihe kimwe imbonerakure zikaba ziruka ku bandi bantu. We nta kibi na kimwe yakoze, mugabo we yashinga amategeko meza, ariko abo bakorana mu bikorwa byo gutwara nibo batwara nabi. Uhereye mbere ku mbonerakure zaratoteje abantu, mbere no kwica zirica abantu, bakanyuruzwa ugasanga batawe mu nzuzi za Rusizi. Abandi nabo bakamyuruzwa mu ijoro bitewe n'uko ngo batari mu mugambwe wa CNDD-FDD. Icyo nicyo kibi cya mbere cyakozwe mu gihugu cy'u Burundi. Je natangiye kubyara njyarira ku buntu, abana banje batangiye kwiga ku buntu. Nukuri ibikorwa yari yarakoze mu Burundi, sinzi ko tuzoronka undi mu perezida azokora ibikorwa nk'ibyo yakoze. Nukuri byaraye bitubabaje, nubwo turi impunzi kandi turi hanze, twarababaye cyane gose, n'abana barabyumvise birabababaza. Nukuri n'ubundi mu perezida bo baratoye aje akora ibikorwa nk'ibyo yakoze perezida Nkurunziza, byo bari byiza. Urupfu rwe rwaratubabaje. Jewe muri make urupfu rwa Nkurunziza, rwa perezida Nkurunziza ndagwakiriye nabi, kuko mu majambo make ibyo yari yarakoze byari byiza. Yari yarazanye iterambere mu gihugu, amabarabara yarakozwe neza, amashuri arubakwa, n'ibitaro birubakwa. Muri make rero ntawovuga ngo agwakiriye neza, kuko yari yarazanye iterambere mu gihugu. Ingorane nahari kubovuga yuko baba bagwakiriye nabi, bo baba bivuga kubera abantu bamutwarira, nibo bamutwarira nabi, kuko we yatwara neza, ariko abamufasha bakora akazi nabi. Na cyane cyane tutibagiye nka burya bugwi bw'imbonerakure, nibwo bwatoba igihugu. Ariko wewe ku giti ciwe yatwara neza kandi yatanga amategeko neza, ariko bajya bari impande harimo n'imbonerakure n'abajya bandi nyene bivyegera biwe, nibo batoteza n'amategeko yatanga ntibayakurikize nk'uko ayabahaye, bagaca bikinga mu kiza, bigatuma intwaro yiwe iboneka nabi. Mu bisanzwe urupfu rwa Nkurunziza ni urupfu rwatubabaje, kuko mu by'ukuri yari yaragiriye neza igihugu mu kugikura mu bibazo cyari gisanzwe kirimo. Twebwe rero byatubabaje bitewe n'uko anapfuye giturumbuka, nta ugarura umuntu yamaze kugenda. Mugabo abasigaye iciza nuko bogira umutekano, bakiga ku migambi
irashe yasize akoze ibyo yakoze bakabandaniriza ku byo yakoze, hanyuma bagahumuriza abarundi ntihabe akajagari, hanyuma mu gihe cyo guhumuriza abarundi bakamenya ko ibyo yakoze babikoreye ko bakabandanya bateza imbere igihugu imbere, byoba ari byiza. Ibyo no kwibukira kuri Nkurunziza ni uko yagerageje uburyo bwose bwo guhuza abarundi bose bakaba bamwe basangira, abahuza bagahuza. Ibyo nicyo ndabwira kandi ibikorwa yakoze si bike, ko amavuriro amashuri yaramaze gukwira ku mitima. Umuntu yahora abura yiga, kera yariga akiga kure akazofata ingendo ndende, ubu umuntu yasigaye arangiriza amashuri ku mutumbi wabo. Icyo ni igikorwa yakoze gishimisha bamwe mu gihugu. Jewe ikintu ntazoshobora kwibagirwa kuri Nkurunziza, yarashoboye kugira ibintu byinshi abaperezida bagiye bahaca batashoboye kugira. Nk'akarorero yaragize abana bariga ku buntu bo mu mashuri mato mato, Meneriva rirahava. Navyo abana bagera muri batanu. Sinigeze ndiha kwa muganga, amashuri abana biga kabisa. Ariko muvuga yuko mwahunze intwaro ye. Intwaro ye hari abahunze intwaro n'abahunze ubukene. Rero ndi mu bahunze inzara, sinahunze perezida. Twebwe turababaye batwugurure tugende kugandarira i Burundi. Urupfu rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza rwatubabaje cyane, ariko rero ikintu mu by'ukuri kintangajije n'ubu nuko twumva ko yapfuye. Rero mu by'ukuri rwatubabaje cyane, mbo ikibi namumvise ko canke ndamuzi ko nuko yashize ko umugwi imbonerakure akaba ari watumye benshi tuhunga Uburundi. N'umugabo kuko Nkurunziza naho bavuga yuko yagize ubwicanyi bukomeye mu gihugu cy'u Burundi, siwe wenyene nabo yasubiriye ndetse n'abagiye kumusubirira, sinizira yuko ayo makosa yakoze batayakoze. Ariko ico nzomwibukira ko cyane nuko nka twebwe ugwaruka igihugu cy'u Burundi uko twari dusanzwe tukibona mu minsi iheze, uno munsi no kuri igihugu cy'u Burundi cyari kiriko kiraba ba South Africa. Ego cyari igihugu cyiza cyane, no kuvuga twari dufise ingorane y'amabarabara. Ubu mu gihugu cy'u Burundi amabarabara ni meza cyane. Twari dufise ikibazo ca regidezo mu gihugu cy'u Burundi, regidezo no kuvuga ubu turacana neza. Ikibazo cy'amatara n'amazi ni okay. Inshuti banywanyi baradijwe ry'Amerika, aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimiye cyane kuba mwateze amatwi. Nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro aho baherereye hose hirya no hino mu ngo zabo, n'abamfashije kubibagezaho. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayagejweho na Aloyizi Bigirimana. Fasiri Gebehu niwe